twuzure na bose. Ikiganiro c'amahoro n'umubano mwiza mu bantu mutegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Amahoro kubana mu mahoro birashoboka. Nshuti mgenzi mukunzi washimye guteramana natwe kuri no mugoroba, ndaguhaye mwiriwe, ndakwifuriza amahoro y'Imana. Nguhaye kaze mu kiganiro twuzure na bose, ikiganiro c'amahoro n'umubano mwiza mu bantu usanzwe utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Ukaba uri kumwe na Samuel Nsabimbona hamwe na mugenzanje Leonidas Mandirakiza. Tukaba tukiri muri komine Vugizo iri mu ntara ya Makamba, zone ya Gishiha, ku musozi Rugaragara, aho twaganiye n'urongoye iyo zone Harushimana Pierre hamwe n'abamufasha kuyirongora. Mu biganiro giheruka nibo twari kumwe, aho batubwiye ibiranga amahoro aho muri iyo zone. Nuno musi nibo tukiri kumwe. Nagira nongere mbaze urongoye zone, baje kutubwira ingene abantu bari kubivi, abandi nabo gasanga bashobora kuja kumarigara. Mbega nk'abo bantu baja kumarigara, mwebwe nk'urongoye zone mubafashiki? Murakoze kuduha akanya. Twebwe nk'abarongoye zone, iyo tumaze gusanga abantu bari kumarigara, abandi bari kubikorwa, abo bantu ntitubihanganira. Ubwa mbere twebwe tugenda twubaha amategeko yarasohotse avuga yuko tukwiye kurwanya abantu baja kumarigara. None rero twebwe abo bantu ntitubaha gahengwe, kuko batagiye mu bikorwa vya misi yose niba abantu baca baza gutera ubukene mu miryango, gasanga kumbure hariya mu mihana barondeye ivyo baza kwiba kugira baze kuronka ya mayoga canke za nyama, urumva n'umwanya utaragera. Rero twebwe abo bantu tubabonye turagerageza kubirukana kugira ngo bagende bakunde ibikorwa, bakora ibikorwa kugira ngo navyo bibateze imbere. Mwumvise yuko kubijanye n'amashirahamwe, ibijanye n'amashirahamwe biri mu bintu vyegeranya abantu bagahuza ivyiyumviro, bagakorera hamwe imigambi, n'igihugu giheza kigatera imbere. Nico gituma rero twebwe tugwanya ayo marigara, na cane cane ko ayo marigara yazana ube gito, ni hahanu usanga abantu batwara amada, ni hahanu usanga abantu baza kwiba barondera ikintu baza gukorera hamwe kuri ya marigara. Twebwe rero ico kintu turakigwanya cane kugira ngo abantu bijukire amashirahamwe, gukora ibikorwa bijanye n'imirimo ya misi yose kugira ngo nabo barashobore kwibeshaho, kuko amarigara nayo abe gito. Nico gituma twe tuyagwanya. Ahanini cane cane abantu bakunda kumarigara mu gitondo n'abantu b'abagabo n'imisore. Abagore gore si cane, yoba umwe, ariko nabo kandi turagerageza kubirukako kugira ngo ico kintu tukigwanye. Ego. Mwebwe Elizabeth yo mwumvise nk'umukenyezi ashobora kuziruka kwirigara, mwebwe nk'abakenyezi muramufasha? Twebwe iyo tumaze kumva nk'umukenyezi hanini ntazinduka kwirigara, cyane cyane hari abakenyezi uhura nk'isaha z'umugoroba bagenda mu birabo. Ndibuka igihe kimwe twarabashikiriye dukorana n'umukuru w'agacimbiri, tuca turabegeranya turabaka nama. Ibyo bintu kuri ako gacimbiri mperereyemo kuri uwo mutumba ntibyabaye bikiba. Umukenyezi azinduka kurima, hashitse saa 5 shataha agakinjika by'abana bashika barya bavuye kw'ishuri. Abandi rabo nk'umushinga ntahe aba ari kurondera ubwatsi bw'inka canke yaturukije. Aho mperereye nibaza yuko ico kintu ntakiriho. Murakoze cyane. Oga Eveline, hari abige murabona baca kumarigara canke bakagorobya mu birabo? Ivyo kuri bamwe birashika nk'abigeme bamwe ugasanga nko ku mugoroba baragiye kumarigara, bamwe bagataha bwije bagashika bagashwana n'abavyeyi nyene. Ivyo biraba. Mwebwe nk'abari imbere mushaka ko murongo y'abandi canke muri mashirahamwe muramubafasha iki nka bene abo bantu iyo mubamenye mukaronka n'akanya kuganira nabo? Iyo bishitse hagira uwo tumenya muri abo turamwiyegereza nyene tukamuhanura, tukamubwira ati iyo nzira wafashe siyo ihindura, uze duteramire hamwe nyene tuyage ivyo gukutsa nk'ikivi. Tukanakoreranira tugacana abakozi nyene kugira ngo turabe ko twokwiyungunganya kugira turabe ko twiteza imbere natwe. Mwebwe ga Elias, hari aho muhora mwegera nk'abo bantu usanga b'abagabo nkamwe bari kumarigara canke bazise mu birabo mukabahanura canke mubibona ibisanzwe? Aya ntitubibona ibisanzwe, ko je nakubwiye ko ni mu bajeje umutekano ku mutumba Rurambira. Twebwe tubabarira uti aho harimo ingorane, haravamwe ubusuma, kwigishanya kwiba. Muri iyo minsi heze twakubariye intango niyo hava umugambi wo kwigwa intungwa z'umuntu canke inkoko, ariko ubu peri twarabitujije. Umugabo turamuhanura akavyuka kurima gaca amahera, ubu ntibiherutse.
nibaza yuko batarobisubira nahaza mu mumwe mugabo turacabigwanya yego murako cyane mu bintu heza leta yatubwiye ko hariho abantu wasanga biharije ibyo guharika mwebwe hano nk'urongo umutekano ku mutumba warangira canke uri karaba ngene ibintu bimeze abo bantu ubu baracyariho canke mwandanya mu batutsi emwe nukuri mugabo no mugambi bavuye hejuru bavuze bati genda kwandikwa ufise abagore babiri ntibikunda ku mutumba rurambira nta muntu afise abagore babiri afise umwe kandi bandikanywe kweka mbaza ugenzura izone yose ntawo uvuga ngo ntiboshobora kuboneka mugabo kandi twebwe ntako tutakora kuko nyakubahwa amaze kuvumera ijambo ati abantu nibabane biciye mu mategeko ubwa mbere bariho no kuvuga bakabana n'abagore bidaciye mu mategeko nawe rero amaze kubana n'umugore bidaciye mu mategeko ariyumvira no kuca simba hari ati n'ubundi no murongora kubera amategeko atabamukingira none rero kuvaho iyo ngingo isohokeye twe twaciye tuyishira mu ngiro turagira amasansuma mu mitumba yose kugira ngo turabe yuko abo bantu babanye biciye mu mategeko no kuvuga rero ahi wacu nta muntu yohirahira ngo aracikije canke ngo araharitse ngo tumwemerere no kuvuga abo bantu ntitubaha agahengwe duca tubirukana canke naho tukabafata tukabashikiriza ubutungane nko mu misirenganye hoho hariho umuntu yarasanzwe afise umugore kumuriye hari habayeho gusamara bari baje bava mu gihugu ca Tanzania bibonekana ko afise abagore babiri hanyuma uwo muntu twaramufashe turamushikiriza inyamiramabi twebwe rero ahanini twebwe kubahiriza amategeko kugira ngo umuntu wese ajane n'amategeko kuko ahatariho amategeko abantu baca bigira basinda bibazwa ugasanga haciye habigwirirana ry'abantu nayo amatongo yaze ugaca usanga biteye ingorane intwaro kandi byategerezwa kugwanywa imbere y'igihe twebwe rero nico gituma tutabemera yuko baharikira muri zone twebwe tugerageza kuguma tubereka amategeko tukabahanura n'umukobwa ageze kuja mu bigero turamubwira tuti ntiwihende ngugiye kubaka udaciye mu mategeko ejo ubukobwa bwawe buzokononekara ugaruke kugora abavyeyi twebwe rero tugerageza kuza turabereka yuko bakwiye guca mu mategeko kugira ngo nabo bakingirwe kuko iyo umukobwa agiye kubaka akagenda arucikiye ni ukuvuga arashobora gushika hariya ugasanga wa muhosore aramuhindutse urumva hakuyinda aciye agaruka muri wa muryango ugasanga aje gutera ibibazo nico gituma tubabwira tuti umuntu wese ageze mu bigero nagerageze guca mu mategeko kugira ngo nawe asange yikingiye ahanini nico dushobora gukora kugira ngo abantu bubaha amategeko murakoze mako cyane nico yaguma cyambaza icerekeye akarusho canke ivyiza byavuye muri uko guca mu mategeko Karori ivyiza byavuye guca mu mategeko bana turabe ni waca amatongo ni mato cyane kasanga umuntu afite abana 10-12 mbwa kugira ngo barare bariye ni ngorane ubu rero guca mu mategeko kwera aho tuherereye amaso muri zone gishiha atari uwo mugabo umwe twumvise afite abagore babiri kandi afite kwa abana aho dutumbeye ico ntakiriho nta muntu afite abagore babiri kuko nk'akaroro ugiye kuraba ufite nk'abana 10 kugira ngo ufite imyaba nk'itatu zo ibagaburire nawe aronke abagaburira abana ucusanga ni ngorane ni nayo mpamvu ubu abantu bafise umugore umwe biraborohera no kusumiranya abana na nyamugura akarongo ndaja kurima hana manyamuga kimba ati ejo nzokugura akavi kameze gute akaba ugume gwizitongo bivanye mugagire byo guca amahera mugona akasigara mu vyo mu rugo ubu novuga ko abantu benshi ni wacu barijukiye kugura amatongo icyaka bibiri nacyo ngabana muri komine yavugizo ni hake wokorekana inzu z'ivyatsi ubu nta muntu ngira n'uruyoya akora ronde kuntu azobaho cyo tumubone twe imvura iguye nahigwa emisi 2 ntavuga ngo ndavigwa zone gishya cyangwa komine yacu yavugizo vrema ivivanye niki na wa mwumvikano ni mu ngo zibiri kuko umugabo aza kurondera umugore agasigara kuvyo muhira bakagati duteze imbere umuryango uku twubaka inzuku nabitaba imana bagasiga abana babo mu muryango batavigwa kera ino wamengwa n'inzu z'ivyatsi kuzagina nzegwe ugira ati sinzi kajya kuri mvugizo ushitsa ku mugoroba naho rero usanga amatari mwe mu gihugu cy'Ubujumbura aha amaparake sore barayafise mu mazu nta telefone uraho bashariza mu ijoro ntiwoharura ngo hajya ni hehe imitima yose ubona yaka amatara kubera iki kwa kwiteza imbere mu miryango urumva bwa busuma bwaraheze ntibakiciba barafatana mu nda mu kurima bagashura umwimbo wabo hanyuma bikaborohera kugira ngo babeho neza ariko mufite abagore babiri ntiwogaburira abana b'abagore babiri hanyuma ngo wongere ububaka inzu zibakwiye wongere uronke n'ubwo buryo bwo kuri bikorwa ni nayo mpamvu ibi vyerekana neza yuko umugambi wo kufite umugore umwe nawe mukaje inama vyatumye iterambere riduga cyane ubu vure mu buzima ni bwiza muri zone ya Gishiha muri komine yavugizo n'ubwo kubuzima ni bwiza kare kiro cifuzwa igurigwa n'amajana 2 mugabo ubu ahima kama kigeze ku majana 4 ibijumbu ngaho kare barakubitana ingumu n'amateke mbwa n'umunsi bisubira inyuma ku mutwe uko kubera iki
umwimbo uragwiriye kubera iki bijukiye kurima ni nayo mpamvu ubona ubu tubayeho neza nta muntu wabona ndashonje aya kare barazana ibitsoya bivuye Tanzania gatura nk'amatoni ashika nka 200 ngaha tukazana nk'amatoni 10 ariko ubu nta kigori uzana ngaho kigugwe kubera iki abantu baravyifitiye indimo kubera iki bariyumvikaniye kurima mu miryango nayo mpamvu ubona atamwunga numwe usanga barasivye imyonga barayirimye harimo ibijumu harimo amateke n'ubushaza mu rubandi no nta mwanya rubandi baruha usanga yuze mu bushaza usaba abantu baba babayeho neza bafise amagara meza n'imvunja ntazikiriho nta muntu ubona waragwaye imvunja muri vugizo kubera iki bafise ubuzima bwiza kubera iki baritaho kurima vraiment ubu nta nango usanga haraye yego murako cyane Lewis mwebwe aricyo mwongera ko ku byo byarazawe nuko abantu bubaka biciye mu mategeko atawanje wangu ibyo byarafashije imiryango myinshi kenshi abafasoni iyo umugabo wiwe ahaye ataha mu rundi rugo ashitse barajyana baratukana barasubira bivanye nuko yumva yagiye gusumira urundi rugo ariko ubu ahi ingingo ya leta isohokeye benshi kabisa bafise umugore umwe kandi naco gituma ubu abana b'umuryango basha bakura babaho neza atakuvuga uti so wafise umwana hariya ni naco gituma ubu rero n'imyimbo mu muryango yaciba neza kuko kera umugabo agombye kugira abagore babiri bene ujya ashurashura hirya no hino wasanga agenda nyegeje ibiharagi mapantaro mu canke mu sashi bushorashura irundi rugo ariko no munsi kubera babitujije umugabo ubu abombwa n'uwiwe kandi ubu nta mugore ubu akigira uti umugabo arampanze canke hagize nte oya kubera ubu tuba duke baradusangira zanzu kera tuba za nyakatsi ubu hasigaye nk'imwe ntitwobona ijana kwijana bose n'ababate oya harimo bamwe bamumategura bari nabo bakaba mu nzu z'ivyatsi umwe mugabo apana benshi ubu kubera iterambere n'umutekano mwiza bagiye bayingunganya umwana wese avuka agiye ati nzokuba ugwanje mfise agatiribine kibati ndose amafaranga akuye naho ngira inzikuze bakaba hatavigwa icyo nico cyashiye gituma kutarongora abagore benshi cyaratumye abana mu muryango ubwenge buza bivuye hehe bivuye kubera babona base abavyeyi babo bataha mu zindi ngo bakasha bagira ishavu ugasanga niyaje bashe bashika batukana uti papa ko twoma ngo hari uratembera uragira nte urondeye ibiki ko twumva bihaje bigenda atacu uzana bigenda gute ariko no munsi kubera iteko ryasohotse nta mugabo afa kuyivyinza n'umugabo bamufatanye uni mugore hanze ubu ahanwa n'amategeko byatumufata tukamushingaza kandi amategeko akamuhana ndetse n'umugore dusanze ko abahombara niwe n'umugabo nuko nyene nabigi mu turabakurikirana hamwe n'imisore tubafashe abo bose ko twanka irondoka ry'abantu benshi iryo tego ryarasohotse abo mwigeme ku musore tubafashe turabashengeza kubera umutekano byose byaragize byaragenze neza nta muntu numwe agifa kugira nte uhumba uko ariko kose kuko twasanze abakobwa ariko barahumba n'imisore imiryango cigwira bikaje bituma abantu kwacha babura naho baba ariko ubu kubera igihe tego ryasohotse nta mugabo numwe twumva uti agiye hariya bacacakira kwacha bamushengeza kwacha bamucamande umusore ashikije tusha kwigwa rugosha turutingo umusore katumusoha niyo mwigeme tubashinya inyemera amabi bakacha bamucamande leta kamucamande ibihumbi amajana abiri kumwe kwacha usanga rero ubu niho hawo ubu batifuza gucikiza canke gucikira bivanye n'izo amande bivanye n'ukuntu agiye ashasura mu muryango uyo musore aca muhinda akifuza uwundi ubu rero barabitinya cyane kandi byashe bigira umubano mwiza mu tubanye kuko ubu nta mwigeme avuga ati hako ngende hariya gucikira hasigaye higeje bakanyirukana nzosazira kwa mama kandi usanga bashiye babitinya ubu gucikira baraboye ko atari ciza kirimwo ari ukonona amagara yabo gusa ubu kweri utone rigwiza tubashinya ko yatari iryo tegeko ko atamuntu yocikiza kandi nabo bagore babi bavuga ubu aho bari hose bashe bagenda banikana n'uwa mbere wa kabiri duca duhinda uyu mugore acasubira iwabo iyo bavyaranye abana naho abo bana bagoma ku mugabo kwa abana no umugabo iyo mugore wa kabiri kashagenda uko nyene twubahiriza uwa mbere iyo cyo ciza rero cyo tegeko ryaje hageze kuko naye hanigiyona ry'abantu naho bari gukwigwa nayo isi taguka ni twabikoze kabisa twamushimira nyakubahwa yo kabisa murako cyane Elizabeth mwebwe mwumvise ibyo twashinga ntabavuze hari icyo mwongerako icyo twongera ko ubu ko ku mutumba mperereye ko imvura yaraguye nyinshi iratutwarira ibiraro iyo umukenyezi rero agiye kwibaruka ntitwaronka aho duca gaca yibarukira nko mu nzira canke ugahura arahuye n'izindi ngorane biturutse ku kwibaruka ariko hariho ishirahamwe
nambari ry'abakenyezi sinzi ingene ryitwa ryadukoreshereje ikiraro ubu imoto niho zica n'imiduga mu minsi mikeya iza guhora ihaca ubu umukenyezi agiye kwibaruka cyangwa urwaje bajya baterura umuntu ku nderuzo ubu bagenda neza cyo rero turagikengurukira Imana ku byerekeye ivyo gwarika twariko turavuga mwebwe mwaciye mworoherwa ubu n'amahoro mu ngo nta kibazo byerekeye guharikwa ubu kweri turabishimira Imana ubu nta mukenyezi agiharikwa nta mugabo akirongora uwundi mugore turinze tumwumva nk'uko abo bashinga ntaye bakivuze nuko nyine tuca tumusohora akagenda bakaca barabujya wakareka bari we bubahiriza n'amategeko yubahiriza ubu ni byiza abagore ntaho baca bagira amanyama bati bo ntaho ukinshira uko twandikanywe nta kibazo kubera abakenyezi twarazanywe nta nkokokazi itanga isake kubika umukenyezi arubaha umushinga ntahe wiwe naho baba bakenye bukene barabusangira bagafashanya iyo umukenyezi aronse nk'akanoti umugabo atagiye kukarondera ngo akaronke umukenyezi arifise arasoma akagaburira umwana akagura amakaye akagura ikaramu agatanga minerivare iyo umugabo nawe agiye kurirondera akarironka akongera akabikora nk'uko nyene yego nivyo Gariyasi abakenyezi baratekereje nta kibazo ntibavuga ati ubuhosha turangana ntawe nshira ko twanditswe abakenyezi n'ukuri ico kibazo ntaco ndumva badutura keze baranezerewe ahubwo abakenyezi bagira bati ahubwo iryo tegeko rirakaza yego n'ukuri wega Everine wumvise ko abakobwa asigaye bati je nutuma nigumira muhira hako nigo neza gusohorwa mu rugo canke nimba ngiye kurongwa nteza guca mu mategeko mwebwe nk'abigeme mwavyakiriye gute twe twavyakiriye neza kuko uri umwigeme ukagenda mugahurira ku mugabo umwe muri babiri birakuzanira ingorane kuko baca babapfunga nyene bakabaca amande ugasanga ugiye kubuwa kabiri uciye umaramara mu bantu muti rero nabige ushobora ati abageme aho bari hose batekereze barindire ubugeni bwiza yego no gutekereza nyene umuntu akarindira umuntu nyene akagenda kuwo nyene umwe bakubakana n'uwo nyene nivyo vyiza kandi kubera ko amategeko yasohotse umuntu wese ategerezwa kurindira uwe mugabo wiwe umugore umwe akaja ku mugabo umwe bakubakana biciye mu mategeko nyene kuko iyo wihenze ukarenga kwayo mategeko ucuhano kumurako cyane reka subiza ijambo bwenzanje simwisa bimbona murakoze cyane urumva yuko hano muri komine ya Vugizo muri zone ya Gishiha muri kano karere turimwo amahoro arasasagaye kandi n'abahaba nabo barabinezererewe iyo umuntu anezererewe amahoro hariho igihe abona umenga iruhande yiwe hariho abandi bashobora kuba canke ibintu bishobora kuba bibangamiye amahoro mbega mwebwe iwanyu nta gishika chef wa zone sawa murakoze twebwe mu bisanzwe kubera ayo mahoro twese twari tuyanyotewe nta muntu yorota yumvira ngo je ngomba ngo nzane ngo ibintu vy'akajagari kuko nitumuha agahengwe mwumvise yuko ku mitumba dusanzwe turongoye ndetse no mu gihugu cose hariho amakomite y'umutekano yatowe no kuvuga abo bantu turakorana neza nayo nkingi y'umutekano uyu muntu azanye ibinyuranye n'umugambi w'amahoro nitwamuha agahengwe no kuvuga abagomba kudusubiza inyuma natwe turiko dutera tuje imbere nico gituma rero twebwe iruhande yacu tutokwemerera na gato umuntu yoba azana ibinyuranye nayo mahoro dusanzwe turiko turakamisha nico gituma rero komite z'umutekano zahabaye kugira ngo aho umupolisi adashobora gushika cyangwa umusirikare ni ukuvuga rujya gwaruka ku mitumba bajya bashinga ntahe bajya batware bakora igikorwa kijanye n'umutekano nico gituma rero uwo ari we wese umutekano aba ari gwiwe rero ntitwakwemera yuko hoza uwundi muntu iruhande ngo aje kunyuranya umugambi w'amahoro kumbure ngo natwe duce dusamara kabisa ntitwamwemerera na gato ni ukuvuga ko dutegerezwa kumugwaniriza hamwe kugira ngo ayo mahoro dufise tugume tuyakamisha kimwe mu byo twagiye turumva mu mpande zimwe twagiye turacamwo nuko igihe bavuga ivyo umubano mwiza mu bantu hari igihe mu mashure canke mu miryango usanga abana babigeme n'abana b'abahungu badafatwa kumwe iniwanyu ga Karoli ubibona gute ibyo byo kudafatwa kumwe
kenshi abana b'abakobwa amaze gushika mu wa gatanu mu gatandatu yifuza kuza kurongorwa bwa wa muhungu nawe kubera abona ubuzima bwiwe ataho burashika yifuza kwigumira ku ishuri rero nk'uwo mwana mukobwa umwana ati ebana itekereza guma hamwe cyangwa kuraba nabi nk'umuvyeyi nawe uri umuvyeyi yumva ntushobora ufata umwana wawe hano ntakumvire ngo umworohereze akarero abakobwa benshi ushima indero y'ubu uri kuragora ari nacyo kitwa badafatwa kumwe ushobora usanga umwana yambaye impuzu z'agaciro umuvyeyi atamuguriye usanga yambaye kirato afite telefone y'agaciro se na nyina nawe wabaza niho 200 batosha kubironka ari wo mudazi telefone wayikuye he canke umuvyeyi yamubaza akacitangura kumugora baba hungu nabo kubera bo bafise intumbero ni gake uzosanga umwana w'umuhungu mushatage buce faranga mbwa bamukobwa nawe ntahayaca ukaca wibaza wa muvyeyi azokwihanganira gute kubona haya umwana haya yambara ivyo ataguze nico gituma bwo dafatwa kumwe ni kubera iyo migenzo bafise yo kuza kurondera ibiti by'abavyeyi batabahaye twe nkatovye nk'abana benshi ngaha kenshi ku munsi wa Mungu usanga bigiriye makamba ukabara umwana ntaco yashoye ntaco yagiye kugura mwaka dusanga afite telefone ariko yaga n'abantu ugera mu message zabo ugasanga hayuzuyemo ibiterasone ukaca wibaza none iyi telefone yayikuye he uyayimuhaye ninde kubona umwana yambaye kirato ciza yambaye impuzu nziza se na nyina ntibabifise abavyeyi rero bakaca barondera kumenya iyo vyavuye niho abana bakobwa cyabaga yuko batabafashe cyo kimwe n'abahungu kuko umuhungu atagiye kumena nta mukobwa muha ibintu ngo nutware eka ariko umukobwa narondera ivyo bamuha biciye mu nzira z'ubushurashutsi naco bituma keshe abavyeyi bahangayitse kuri ico kibazo kubera usanga bakobwa bafise ibintu batazi babikuye yego ega none mu mashure ivyo ntibigira ingaruka ku bana babigeme baraguma mu mashure canke harimwo abayata nizo ngaruka nyinshi ziriho mu kigihe mu mwaka wahera gishiha havuyemo abanyeshuri 16 bafise inda kuri college imwe pitorise imwe cyo baza 16 kuri lise imwe mu yindi macyazo bari 21 abo bose nizangaruka mbi so kubona umwana agiye hano ntukurikiye yagiye kubona afise ikintu ntumazi yagiye urumva rero nkabo umuvyeyi yarasomesheje yadandaje impene yadandazaga karadandaza itongo ngo hasomeshe umwana mbwa mu nyuma muzanira ivyo urumva n'umubabaro mu muryango nico gituma abavyeyi benshi ubu babazwe n'imigenzo abakobwa barimwo ari cyo gituma dusaba yuko bikunze umwana w'umukobwa nageze kumba mu ntara ya Bujumbura sijuwe na Gitega bavye 12 umwana w'umukobwa tuzobona mu ibarabara tumuhane nako turavuga duti turabindiro iri kwirabubu nibadufashe natwe ayo masaha bakobwa tutashobora mu ijoro tubabazi bagiye twarafashe ingingo no muri commune yuko atamashini isya inyuma ya 12 ubu uturayubahiriza amaze kugara amazu menshi yawo mashini canke tukanayatamande bivanye niki umukobwa atagusha 12 canke agenda saa 11 kashavuga saa 2 avuye ku mashini kozobona badana n'umwana w'umuhungu hari n'abahungu badakurihira amahera abakobwa bavye bahitigira muri amahera mbwanye muhungu kaje kumurihira kubera afise intumbero ubu rero imashini ntidusaba kuzuga tugaca amande nibase gushika 12 umuvyeyi acamenya izo 12 umwana wiwe ahantu ari ahere kumenya umwana wanje yagiye hehe abavyeyi banashaka bamwe rero bateye akaranga ngo none ko muzugara ngo nta bakobwa dusaba gutwara inda kimwe gusa twebwe tugayo masaha umwana wawe nawe tutora umwanya ukumukurikirana yavuye ku ishuri menya umwana wawe ahari menya wa mutumye menya uko numukurikirana kuko ntuvuga ngo ari ku mashini hoya ntaguma mu muryango yagiye makamba mica mutwayeyo misha agiye kuzana ubu rero kweri ku mugoroba ni hako usanga abana b'abakobwa hari n'umuntu baba badandaza ku mugoroba turafatana nabo je mu ntwaro twabwiye yuko amasaha kuremura baje bashobora tunyanya irenga nibiki isaha imwe basuma babaje gusoma nyuma y'isaha imwe ni bataje mu miryango abo basuma nabo baza gusuma ivyo barari babamaje gusoma twe twaragize nkakandi karorero ku mutuma wombaye ko nyine barurambiye harimo abantu bahora abandi bintu ndagenda ndabirukana 12 nusu ndagira nikorano nti abantu bashora ibintu ngaha muzobona ingaruka mbi yavyo mwico gihe abavyeyi benshi baba nabandira ngaho barandavye name gose ndetse ari nabagiye kundeka kwabura amatari aravuga ati nakara duhanze muri zone gishiha sinzi ukuntu ameze mugabo inyishu y'Imana aho yaciye iva mu mpanuro nabahaye abakobwa batatu baci batwarinda rimwe aho hantu nyene bandi ivyo bintu abo baci barataha ndavuga nti no ico nabahanuye mwakibonye mu nyuma umwe yasubirayo nyene mwabo bavyaye yavyaye wa kabiri none nabwiye se no diari ngari ngaza gushora ubona ati mu mari iki so kumwicira ubuzima yogumye muhera karima irega zamaze igihumbi c'ibihumbi 2 ngo agiye kudandaza inyungu bayibonye nkubo mu muryango azanye abana babiri ngo ashoye irenga ngaza igihumbi rero wa mwana kudandaza ari kuri ya telefone duhorere na wa muhungu duhorere ngaha ugasanga ari umuryango iri kwiragwirirana mu bintu batazi bituma dusaba leta n'ubundi nizera amasaha y'abana n'abakobwa ibahaga amasaha gutahira kuko kera bari bati bamaze kugarira ntamwe n'umukobwa yasha kumyugarira ubu rero ko batamyugarira kiriho bitahira bagomba nishiraho amategeko
hama dukurikirane kuko nibashikacu nabana biwacu kuko bavyara bagurira muri twebwe nico tuvuga ati bo dufasha akazobaduza n'amasana ko turakurikira abana bari kwakora kimwe y'amasaha ego mbega hafashwe bene izo ngingo ntibaba bavuga ati muriko murahungabanya agateka kabigeme mufatiye ku gitsina cyabo si ukugihungabanya kuko nujya muhungu ariko arazirana mwajya amasaha y'ijoro turamukorako kuko twe ntitushobora kubafata tukaberekana umwana wa naka ndamufatanya na naka rero ikibabazo mu muvyeyi ngo urumva ngo bicitse ngo nzokwakira uko mugabo ntabone yuko ngako zogaruka mu muryango wiwe mugabo abo tubone turabereka abavyeyi tukabibwira abavyeyi babo umwana wameze ukuntu wicara umenye ibizokurikira tutuwe ngo ntavyo wamenye ego mugabo tumaze kubimuha akabimenya nubwira nawe amenye ico ingingo yofata mu muryango wiwe ego hanura abavyeyi hanura uko gwaruka ico duhanura abavyeyi bihi gihe ntabone umwana we afise ikintu atazi yagikuye ngo guma ku mamashi amenye neza yuko ico kintu ariko arazana ari ingaruka mbi mu muryango we bizokurikira uwo mwana nawe yifuza kuronka ikintu ataguze narabe we yakimuhaye imvu afatiye ico akeneye navuze nta muhunga h'ikintu umuhungu mugenzi we kuko ntaca bamuronderako satani tera umuhungu guha ikintu umukobwa kugira ngo aronke inzira acamwe nk'izo telefone kugira ngo akamunika message akamutelefona duhurira amanite ibintu vyinshi kugira ngo aronke inzira z'uko mukoresha ico yifuza mugabo benshi baramaze kubona amaze kumutwaza inda harimo baca bomoka harimo abahungu badafati ujya muntu nageze kuba turi kumwe nawe akavyara umwana ngaho umwana akamupfira ko nabi ntagenda kimamufasha no hanura kugogora ko gozororaba intumbero abahungu babafiseko kuko umuntu aguhaye ikintu atamvu iriho ngo ndagukunda akaguha ikintu cy'agaciro uzogira ibyo utazi benshi batwara inda barandura imigera bivanye n'iki na ya maronko mato no hanura kugogora ko gozororaba inzira bihaye bicamwo ivyo bintu byo bari kwarahabwa tubabwa tubaje mu mashira hamwe muga ntibatwumva ngo nta gucoka ngo je naheje amashuri guheza amashuri ni kimwe mugabo icyo uzokora cyose uzogikoresha amaboko cyo kubikorwa tuje mu mashira hamwe ivyo byo twifuza kuronka tutabiruhiye tubironke mu mashira hamwe ko ndakunda ugwaruka je turafite turimo arimo ugwaruka turi kumwe ndabona ukuntu bafatira ibikorwa hagera kuronka umwimbu mu muryango bakanezeza imiryango ikabona yuko abana babo bafite umurongo mwiza mugankagaya abo tubwira ati runka abana mu mashira hamwe kumbure nk'abana bavuye mu mashuri baje mu mashira hamwe kumbure bakoze mu mashira hamwe bizobapanura mu mutwe byo bahe ivyumviro vyiza hama imiryango nayo ironka akarusho cyo nura nibemere baje mu mashira hamwe abavyeyi bakurikirana indero y'abana babo kugira ngo igihugu kibana yitirakije imbere murakoze namwebwe abavyeyi mukurikirane abana banyu abana namwe murabe ivyo muriko murakora ingaruka zavyo n'iherezo ryavyo ngo niho ayo mahoro ari hano muri kano karere turimo eka mbere naho wewe utumbereye azoheza akakuvyarira umwimbo mwiza n'akazoza keza. Ikiganiro cacu cuno musi kigarukiye ngaha twadushimiye abadufashije kugitunganya twahuriye muri zone Gishiha harimwo n'umurongozi w'iyo zone hamwe na bamwe mu bamufasha kurongora iyo zone. Twadushimiye nawe warutize yompi Rodas Manirakiza hamwe na Samuel Sabimbona mwari kumwe turabasize tubipfuriza umuhingamo mwiza naho butaha. Mugihe nawe wowe ugomba kutubaza cyo kutunganira ushobora kudutelefona cyangwa ukatwandikira wanditse ukoresha agasanduku ka posta 1140 i Bujumbura canke email twrburundi@gmail.com canke naho utwandikira ubutumwa kuri telefone ngendanwa inomero 79 884 286 canke 69 671 277 urashobora no kuzidutelefonako mu masaha y'akazi ushobora gutelefona ku telefone yo mu biro 22 24 26 57 canke naho tugendere aho dusanzwe dukorera ni kwibarabara ryitiriwe Ubufaransa hafi y'ishengero Anglikane rizwi ku izina rya Cathedrale Sainte Trinité mwirohero ya mbere tukaba tuguhaye kaze reka ndakwikibanure ndakwifuriza umugoroba mwiza naho mu ndwiza nkaho twatanguriye wuzure n'abantu bose mu bana mahoro. Ico cyari kiganiro twuzure na bose mushikirizwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Niba ugomba kutubaza canke kutwunganira twandikira uti twuzure na bose agasanduku k'amakete 1140 i Bujumbura canke udutera kamo kuri 24 26 57. Imana iguhezagire.